Teka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza iminsi yose kuri Bonesha kure y'Umuhuza TV. Aho woba uherereye hose ndaguhaye ikaze wowe udahwema kudukurikira. Ndazi ko benshi badukurikira bari mu gihugu c'u Burundi, reka ntangore mbaramutsa. Ndazi ko kandi hari benshi badukurikira bari ku migabane itandukanye kuri uyu wa Afrika dutuye, bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Amerika, ku mugabane w'Uburaya, ku mugabane wa Aziya ndetse na Australia. Mwese kandi ndabakengurukiye cyane ko mubandanya gukurikira ivyo dushikiriza. Umwanya rero wa makuru agezweho turaza kwivanda ku majambo yashikirijwe na Reveriyano Ndikuriyo, benshi rero bakatera ivyatsi. Murazi ko imisi yose tubatoreza amakuru avuga cyane muri politike, agateka kazina muntu, umutekano, ubutungane, bavuga cyane mu kibano, inkuru ziba zaranyegejwe, inkuru ziba zivugwa cyane mu bategetsi bo hejuru. Byinshi rero tuba twabatoreje kandi bavugwa cyane bimenyesha amakuru no kumbuga ngurukana bumenyi, tukabitegurira mukabikurikira ngaha kuri iyi chaîne yacu. Reveriyano Ndikuriyo ari Inyanzarake yahize kwica bamwe mu banywanyi ba CNDD FDD. Ku itariki ya 13 kwezi kwa mbere 2023, umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo yaregendeye komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Muri urwo rugendo Ndikuriyo yaragabishije abanywanyi baguma bashira habona bitagenda neza, bene bariko barasaba ikorwa rya musitanteri w'iyo komine. Ndikuriyo rero yibukije ivyashikiye Pascal Niganza batazira kaburimbi Matana muri 2020. Muri Nyakanga 2019 mu gihe yari akiri mukuru w'inama nkeguzamateka, Reveriyano Ndikuriyo yari yemereye miliyoni 5 zomuzanira umutwe wa kaburimbo. Nyagibu Inyanzarake rero bakaba barumiwe. Hari ibyabaye rero muri ico gihe yari Inyanzarake, aho yategetse ko amatelefoni yose azimwa kugira ngo hatagira uza ufata amajwi y'ibyo yashikirije. Jona kuri subscribe canke s'abonner niba utari wafyondako. Komine Inyanzarake isanzwe iriko ica mu bihe bitoroshe. Bamwe rero mu bagize inama mpanuzwa jambo ya komine ico gihe muri uko kwezi kwa mbere bari barakuye icizere kuri musitanteri n'abarongoye iyo nama ya komine. Abagumya banga bari biteze ko umukuru w'umugambwe yaje kubunga no kubanywanisha, ariko imvugo yiwe yabaye iyo kunyura ibintu. Ikinyamakuru SOS Media Burundi canditse ko mu gutangura inama Reveriyano Ndikuriyo yasavye abari ngaho bose kuzimya amatelefone, aho yagize ati mwese muzimye telefone zanyu, nta muntu n'umwe arekuriwe gufata amajwi yibiza kuvugirwa ngaha. Uwuhirahira agafatwa amajwi ntihobura ikimushikira, no kwicwa yo kwicwa. Ivyo rero ngo bikenewe turakuramwo umuntu yigenza nabi, ngivyo ni hagati yacu. Nyuma yaho rero niho yigamba ivy'urupfu rwa kaburimbo, aho yagize ati murazi ko bama banyagirije ko nicishije kaburimbo, none ikibi kirihe kwica umuntu nk'urya? Na Bibiliya iravuga ko Petero agira yice kugira akingire Yezu, none ubu siwe umushinga ya Kiliziya Katolika kwica inkozi y'ikibi kugira ukingira bene gihugu nta caha kirimwo. Niko Reveriyano Ndikuriyo ico gihe Inyanzarake yoba yarashikirije. Ico gihe abagumya banga bavuga ko batangajwe no kubona Ndikuriyo atera ubwoba bariko badwanya ubunyonyezi mw'ikomine. Umwe mu bitavye iyo nama yabwiye ico kinyamakuru SOS Media Burundi ati ataguca hirya nino irerekanya ko ari we akingiye musitanteri wa komine Nyanzarake Marie Gorette Irankunda nabo bakorana. Yaranemanze ko abashaka kumukura ataco bazigera bashikako. Ndikuriyo yanongeye ko bamwe barongoye umugambwe muri iyo komine Nyanzarake ico gihe bari bamaze kwirukanwa mu mugambwe, anibutsa ko musitanteri agenwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Kabanywanyi rero batagiye ku rugamba nibo bari babangamiye kurusha abandi. Hariho abantu bagenda bariyitirira ibiba aha na hariya mu gihugu kandi batazi niyo twavuye. Twebwe bagumya banga bukuri twuzuye amasase mu mubiri wose, umwe mu nda abandi mu maguru, ariko hariho abantu batigeze baja ku rugamba kandi batigeze bakorwa ko n'ingaruka z'urugamba, ariko bagashaka kwimbura ubwa mbere. Ngivyo ntibishoboka. Abari mu nama bavuga ko ayo majambo Ndikuriyo yavuganye agashavu kenshi. Abanywanyi ba CNDD FDD ico gihe babona ko Ndikuriyo yari yaje kubatera ubwoba cane cane abari bashaka ikurwa rya musitanteri muri iyo komine. Turabwire ko muri 2022 abanyagihugu ico gihe bategetswe kugurishwa amatongo yabo ku biciro bite cane ku bategetsi bo muri CNDD FDD,
hari haheze rero amezi abanyagihugu bo ku mutumba Gasaba muri komine Nyanza-Lac muri iyo ntara y'Makamba mu manuko bw'u Burundi bagurisha amatongo yabo ku nguvu kandi ko ku biciro vy'intica ntikize. Imbonerakure zaratera ubwoba bene amatongo bakanaseruka nk'abaguzi ariko baba barungitswe n'abategetsi baturuka muri CNDD-FDD. Nagibwe rero ico gihe baratabaje bavuga ko bariko baribwa. Muti byagenze gute? Amatongo yaronderwa n'abo bategetsi inkengera y'ikiyaga Tanganyika ni ku gacimbiri Karonko ku mutumba wa Gasaba muri zone Kabonga. Ati badutegeka kugurisha amatongo yacu tukimuka, wanse araterwa ubwoba ko ashobora kwicwa n'imbonerakure. Ikindi ngo badusinyisha amasezerano yo kugura no kugurisha ku biciro by'intica n'ikize, ngo birateye isoni n'ubusumwe bwateguwe. Niko rero ico gihe abanyagihugu bariko baridoga muri 2022. Bene kugura amatongo vy'ukuri ni indongozi zituruka muri CNDD-FDD hamwe n'abategetsi baturuka muri uyo mugambwe nyene basirukira umugambwe uri ku butegetsi mu ntara hamwe n'abategetsi bo mu ntara baradumwa ko rutoke muri ubwo hunyonyezi. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo imbukire mu ntara ya Makamba, komiseri mukuru hajejwe imihari y'umugambwe uri ku butegetsi Sylvestre Ndayizeye hamwe n'abajenerali bakuru mu gipolisi no mu gisirikare baturuka mu wahoze ari umurwi abagwanyi b'abahutu bari mu bantu bashaka ico kibanza bw'amasoko mu bugambwe uri ku butegetsi y'ico gihe. Nyuma rero y'ubuguzi nk'ayo matongo yaciye azitirwa gaca acungerirwa n'imbonerakure kubwa babibonye. Ico gice rero ngo cari gicungiriwe na Elia Ryoya Dewo Adolphe bigira abakomisiyoneri. Ico gihe ngo baramaze kuzitira barashiraho n'urubibe ntarengwa ku banyagihugu harimwo n'umweha w'uburovyi wamye ukoreshwa kuva kera n'abarovyi bo muri ako gace. Niko rero abanyagihugu bagaragaje umubabaro bakaba bariko baratabaza n'umukuru w'igihugu ahashika akabatunganiriza. Imbonerakure rero zatanze amafaranga yibanze ku matongo yacu imbere y'uko amahera tuyarihwa yose. Kibabaje nuko iyi ngurane yunguka ibice 100% imbere y'uko turihaye amafaranga byose. Ivyo bikaba abajejwe intwaro batabizi. Ni kumwe rero mu bajejwe intwaro yashenze intahe bakaba biriko bivugwa ko muri ivyo byose tegeze babatora ngo bashobore kugira ico bashikirije. Umviriza rero byabaye Nyanza-Lac mu majambo yagiye rashikirizwa n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. N'ivyo byose byo kugurisha amatongo ku mategeko bikaba byarabaye muri 2022. Ni handi makuru rero tubafitiye, hari byinshi biriko bivugwa cyane mu gateka kazina muntu. Ninde yotabara umunyeshuri akaminuza atagira iyarara? N'umusore yiga mu mwaka wa 3 muri kaminuza yigenga Bakatwa avuga ko asigaje amezi 3 gusa kugira heza umwaka w'ishuri, ariko ngo ntagira yaba maze n'igiharara mwibarabara yifuza uwo mutabara kamuhindaro basagapfuma mubera umunyezamu. Umunyeshuri rero avuka mu muryango ukenye cyane, bakweze yatabaje nk'uko ariko wacagira amahirwe araronka uwo muhindaro. Munyuma rero bamuhaye indaro bagiye kuba hanze muri Munyonyo 2022. Rasindara abandi banyeshuri ariko inyuma y'amezi 4 arabura nawe ingene afasha mu kuriha imfungurwa naho baba baca baramwirukana. Ni ikibazo rero gikomeye cyane cyatumye n'abaharanira agateka kazina muntu arimo Pacifique Rinahazwe amutabariza. Hari ayandi makuru kuri Kapiteni Pascal Ndabashira ariko babaza niba hari uwo bafise inkuru yo. Kapiteni Pascal Ndabashira umusirikare w'Uburundi avuka muri komine Giheta mu ntara ya Gitega. Bageze bavuga ko babuze irengero ryiwe muri Rusama 2023. Bakaba baragize bati hari umukapiteni yitwa Ndabashira Pascal yagiye muri konje mu gihe yariko yitegurira kuja muri Somalia. Hari mu kwezi kwa 5 2023 ni batayo ya 71 yagiye muri iryo konje hama ntiyagarutse. Batayo irenda igenda ataraboneka, none kugeza n'ubu ntawuzi yari. Uraba mu bicishe kuri urwo rubuga rwanyu turabe ko hoba hari uziyo ageze. Ngitangaje n'ingene abantu bose banumye nkuko mengo ntacabaye, ariko hariho kiga ko yanyurujwe. Mumenya ko yari yaje ku mudobogo aho bategurira baja muri Somalia haciye iminsi mike avuye kurwana muri Kongo. N'umuntu rero yitekaniye akunda ibikorwa
bya misi yose. Hari n'abandi rero bariko baratabariza umwana amaze amezi 6 batoye, avuga ko yitwa Boni, hagati ya Boniface canke Bonaventure, kose yitwa Benjamin, ko nyine yitwa RC, ko avukana na Shalom canke Obadia. Itowe kuri Kotebu hakaba haciye amezi 6 avuga ko iwabo amabomba bavoma ko yitwa Kanyaga, ngo ashobora kuba ku Buterere canke ahandi hantu bikora i Bujumbura. Abatanze itangazo rero bavuze ko bivanye n'intuntu yo kubura ikibondo kitarapfuye, ngo turasavye mushikana ubutumwa kure ashobora kugira abavyeyi b'uyo mwana baboneke. Aka rero baratanze inomero zirimwo 77 ubusa ubusa 111 canke 77 8 ubusa 5 414. Mahoro bubahwa. Iyi foto mubona y'uyu mwigeme ni umwigeme avuga yuko ava muri komine Gasogwe, intara ya Muyinga. Uyu mwigeme rero ugerageje kumubaza akubwira ko yitwa Keza Kimana Alice. Umubajije amazina y'abavyeyi biwe akubwira ko atabazi. Ayica akubwira gusa umubajije umutumba avako akubwira ko atawazi, akubwira ngo azi intara n'ikomine gusa, komine Gasogwe, intara ya Muyinga. Kandi akavuga yuko afise ingwara yo mu mutwe, ahageze ntahamenya, kandi ngo haraye ntahamenya. Rero mwodufasha abantu bomumenya, kugira ngo mudufashe kumenya abavyeyi biwe kugira ngo baje bamutore. Yego.